ubwa mbere ntarakizwa amafaranga nayaronse yacaca mu minwe y'intoke agenda, kuko umuntu yarayafata akayarya akayasoroza ibiboreza akayacisha no mu bindi, ugasanga amafaranga yose ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu umuntu arayamaze. Ariko ico gihe tumaze gukizwa amafaranga nitwe twayafatira ingingo, siyo bakunzi ba Meira TV turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muri. Kuri uno munsi turafise umushitsi mu kiganiro Yesu ni nyishu agira dushingira intahe. Reka tumusabe yidondore hama aca bagira ku muriri abashingira intahe ingene Yesu ari gitangaza. Kaze. Murakoze. Jewe nitwa kazina kanje Pasteur Bigirimana Eliphaz. Hanyuma nagomba igishinga ntahe canje gihagaze mbere yuko ndabishikiriza, gihagaze kuri iri jambo rivuga ko Yesu ari nyishu y'ibibazo byose umuntu ashobora kuba afise mu buzima. Yesu ko ashobora guca muri ivyo bibazo akakubera inyishu. Nabayeho mfise umuvyeyi umwe ntarakira agakiza. Ico gihe umuvyeyi w'umumama niwe twasigaranye, ariko umuvyeyi w'umupapa yari yamaze kwitaba Imana. Ico gihe rero jewe nari mbaye mu buzima bw'igipagani, kuko abavyeyi banje ntibari bakijijwe. Twakuze rero tubona ingene abapfumu bagendagenda muri urwo rugo bakabaha intebe, bakabaha icicaro gikomeye, kuko ari bo wamengo bazigamye batunze umuryango. Hanyuma rero mugabo ivyo umuntu abibona ntiwamengo hariho ikindi coza gisumba ivyo mu kuzigama umuryango bitabanje guca muri ubwo buryo, wamengo nivyo bintu biza imbere y'ibindi. Ariko igihe kimwe rero nuko tuja guhura na Yesu, uwo muvyeyi umwe twari dusigaranye harageze igihe yitaba Imana giturumbuka. Hama rero ico gihe twebwe twari abana b'imisore bakangurutse, hakaba n'abandi bana bato bato bariho. Ariko ico gihe rero jewe nije nitwa nk'umwana mukuru, nari nsigaye mu muryango. Hanyuma ndaheza turabaho dufise ubwoba bwinshi kubera mama apfuye giturumbuka, kandi ubiravye yishwe n'ibintu vy'amangetengete. Hama rero twari tuzi ko natwe rero tutagishobora kubaho kubera wahora twirukira agiye, kandi ari we yari afise ubasha bwo guhamagara abo bapfumu no gushingisha ibiheko. Ico gihe rero twaciye dukora ibintu byo kugerageza kugira ngo twirukange turabe ingene twohunga tukava aho hantu. Ariko Imana kubera ifise inzira nyinshi, twaciye duhura n'umukristo umwe w'umupentekote, atangura kutubwira inkuru imwe twumva kumengo ntibaho, ko umuntu ashobora kubaho mu gakiza Imana ikamuzigama ikamurinda ibintu byose vy'amangetengete y'isi, atakindi kintu na kimwe akoresheje ari ugusenga no kwizera no kuba muri Yesu. Hanyuma rero amaze kubitubwira iyo nkuru tuyumvise, kubera twari twarahamaze guhagarika umutima ntitwavyizera neza. Mugabo aca yadushingira intahe, aratubwira ko nawe ubwiwe yahuye n'izo ngorane, hanyuma kugeza aho abavyeyi biwe bamutorokesha bakamujana ko akwiye kugenda kuba ku bapfumu. Ico gihe rero uwo mushinga ntahe yatubwira ko yakuriye mu bapfumu,
ariho yashobora kuronka agahengwa kumva ko umengo aramaze kabiri atagwaye. Mugabo rero amaze kwakira agakiza ngo agakizwa yaciye asubira mu muryango. Amaze kudushingira iyo ntahe rero icyabaye twebwe natwe mu bugingo bwacu twaciye twumva mu bugingo bwanje ko nkwiye kujana iyo nzira yo gukizwa. Inzira yo gukizwa rero kubera ubuto twarimo bw'uko umuntu aba akiri muto, warabona ko umengo nta vyoshoboka ko umuntu akiri muto akiri umusore muri ico gihe cacu ko yoshobora gukizwa. Ariko mugabo tumaze kwegera tukaja mu rusengero tukumva ijambo ry'Imana, twasanze nta muntu n'umwe atokizwa. Naruhebwa niko umuririmbyi avuga ngo naruhebwa arakizwa. Ico gihe rero twaciye twakira agakiza, twakira Yesu nk'umukiza n'umwami. Ico gihe rero ibintu vyaciye bitangura guhinduka. Ubwoba bwaciye buhera, hanyuma tuca tubaho tufise ukwizera tuti iyazigamye na babandi twumva ko badafatwa n'ibintu by'isi natwe bizotuzigama. Ico gihe rero mu muryango haciye haboneka ikintu citwa intango y'urufatiro rw'agakiza kwinjira mu muryango kubera nakiriya kugakiza. Bakuru banje barumuna banje baca baraza nabone barakizwa. Ico gihe naho tutari bwamenye vyinshi twumva gusa tuti ico duha tugashobora kubaho ata kintu na kimwe c'ivyisi kidufata, ivyo vyonyene bizoba bimaze. Ariko rero twasanze tumaze gukizwa ubugingo bwo mu Mana buri mwitunga ryinshi cyane ataka umuntu yobiharura. Nukuvuga kuzigamwa niho kuri, kuronka ubuzima bwo kubaho muri ubu bugingo nabwone buriyo mu gakiza, kuko twaciye turonka ikintu citwa ubwenge bwo gushobora kumenya ingene umuntu abaho muri ubu buzima turimo bwo mwisi. Ubwa mbere ntarakizwa amafaranga nayaronse yacaca mu minwe y'intoke agenda, kuko umuntu yarayafata akayarya akayasoroza ibiboreza akayacisha no mu bindi, ugasanga amafaranga yose ku munsi wa gatandatu no kuwa Mungu umuntu arayamaze. Ariko ico gihe tumaze gukizwa amafaranga nitwe twayafatira ingingo, siyo yasha dufatira ingingo. Cyo tutangura kubaho rero mu buzima tubona ko bwa bundi mu gakiza subuzima bwo kuzigamwa gusa, sukunguka kumbura ibanga ry'agakiza gusa, n'ubuzima bwo kubaho ino mwisi naho harimo iterambere rikomeye cyane mu gakiza. Twaciye dutangura rero gukora tukarondera ibintu tukabironka, kuko Yesu aba ari we vyose twashize imbere, akaba ari waba mukuru. Ico gihe rero tuca turabaho na umusore, hanyuma Imana ishirantera iteka, haragera igihe cyuko noshobora kugira mariage. Ico gihe rero cyuko nitegura kugira mariage, hariho ibigeragezo bikomeye vy'abantu baza batazi yuko nakijijwe, bipfuza ko nogira mariage yihuta kubera ibibazo vyari mu muryango, kuko ari jewe nari mukuru. Ariko ico gihe Imana yarampaye inkomezi ndanesha ayo mageragezo y'ubuto. Imana yo mwijuru yankingira, ndaheza ngira ubukwe mu muco mw'ishengero ry'Imana. Ico gihe rero naciye mbona umunezero udasanzwe, kuko nagiriye ubukwe mw'ishengero, ishengero ry'Imana riramfata mu mugongo, hama no baramarira urubanza. Nakibona nk'igitangaza mu buzima bwanje, ntari nzi ko kibaho, kuko nabona nti ivyo ari byo vyose abantu twari tufise ibigero bimwe batarakizwa, ico bakora kwari ukubaka urugo mu nzira zitari nziza, nta munezero bigira bagira. Ariko je munezero nagize mu kubaka urwanje wabaye igitangaza mu buzima, n'ubu ntaribagira naho ngereye ngaha. Hanyuma rero nagoma mvuge gatoya ingene muri Yesu rero nasanze iyo umuntu atabaye indyarya mu gakiza,
imana iramuhezagira. Icyo gihe twabwira abandi ngo badufashe gusenga, ukamenga ngo twebwe ntavyo twoshobora. Icyo gihe imana yaciye mu gakiza inyigisha nanje impa ibanga ryo gusenga, kandi iryo banga ryo gusenga ryaciye riba rinini kugezaho ndaribonamwo itunga rikomeye ku mukristo ritegezwa kuzimera ibindi, ku mukristo ategezwa kuba afise icyo kigwanishwa, iryo banga ryitwa gusenga. Muri uko gusenga rero twaharonkeye ibintu bijanye n'ingabire, ingabire zo kuririmba, ingabire yo kuvuga ubutumwa, ingabire za mpwemu yera, kugezaho numva ko ikigwanisho cyo gusenga ahubwo ahantu hose hari amasengesho ko nkwiye kuruhuka ninjiyeyo ngo ndabe ingene abandi bayaga n'Imana, ndabe ingene bavugana n'Imana. Icyo gihe rero kubera nari mfise inyota ndabisaba Imana, aho hose Imana yarahanshishije nkashikana ndahunguka rero ibintu vyiza bituma umuntu wanje w'imbere mu mutima akura. Icyo gihe rero Imana irangirira ubuntu, nanje ntangura kuba umuririmbyi, kandi Imana ikacimpa n'indirimbo nshasha. Kwiyinga iyo ngabire Imana imaze kuyikuza, naba mfise indirimbo nshasha. Imana rero irangirira ubuntu, ntangura kuca nja no mu makorale, ndaririmba mu makorale atandukanye, kuko icyo gihe naramanuka i Bujumbura ndaririmba muri korale santarare y'i Bujumbura. Iyo korale kweri yarangiriye umugisha, narahakuye ibintu byinshi cyane by'ubumenyi bwo kumenya kuririmba, ko baratwigisha kuririmba ku kintu cyitwa amasorofeje, no kuvuga ibintu bijyanye n'ingene umuntu agendera ku ntambuko z'amagame. Icyo gihe rero n'iyo korale narahagiriye umugisha, twaragiye rero Imana itwungura umuvumba tuja mu bikorane bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe n'iyo korale. Imana mbere muri icyo gihe kubera nari mfise ikintu nasaba, nagomba nti Imana wonyigisha kuvuza igitari. Icyo gihe Imana niyo ngabire icira yugurura irayima. Icyo gihe rero twaravuza igitare tukumva dushira hejuru izina rya Yesu, twatubana tuti ibi byose ni ingabire y'Imana yaduhaye, dukwiye kubikoreshereza. None rero mu ncamake aho bigerereye uno munsi, turavye inyungu twaronse mu gakiza, twagomba dusubire dutera kamo. Hariho abantu birengagiza kandi Imana ibakeneye, hariho abantu birengagiza kandi Imana yobakoresha. Ugasha usanga abantu baranse gukizwa, barabikengereye, baratevye, bagatangura kubiraba nk'uko umengo bobo umengo ntibibaraba. Ariko nagomba mvuge yuko agakiza arakabose, naho woba wari waragize ibibazo mu buzima, wakiriye agakiza hari ibintu bica bitangura gufata umurongo. Nico gituma twagomba duhanure umuntu wese atwumva, cyangwa umuntu wese muri iyi minsi yoba yarumvise iyo mburi yuko Imana imukeneye imuhamagara ko yokwinjira agakizwa, twagomba tumurarikire gukizwa, kuko mu gakiza niho hari vyose. Ubu rero mu buryo tubayeho mu gakiza ntitwidoga, Yesu yatubereye inyishu y'ibintu vyinshi, haba mu muryango. Imana yarampaye umugisha, no kuvuga mfise abana 11 Imana yampaye, abariho bakaba ari 9. Kandi ico gihe twebwe mu buzima twakuriyemwo twarabona ko umwana adashobora gukura batamuhaye ibintu n'ibindi kanaka by'ibitutu byo hanze. Mugabo abo bana bose barakuze, kandi mbere baragira n'amagara meza, bagakura bakaba barebare bakagira ante. Ariko aho hanze bavuga ko umwana atamwirinye, adakoresheje ibintu byo kukoresha nyene vy'isi, kumenga umwana ntiyokura. Ariko abo bana bose barakuze kandi ni bazima, kandi bafise amagara meza. No kuva rero ndabishimiye Imana. Nico gituma rero nawe nagusaba ngo ugerageze uburyo bwose, iki gihe ntikikurengane, udakijijwe wo buri umuhombe. Yesu abahezagire cyane.